Alo, bahejeje kurasa abantu babiri, umwe tugiye tumwivakiwe, mugabo umwe yamaze kwitaba Imana, ariko ambulance tubariye ko ankuru dorute ibonye ngo abantu bicaye ku mutumba hejuru babayobewe wabaribo, ahantu ku mutumba uja ku mashure, abasirikare bari kw'ishuri bagiye hariya bahabereye insida, mugabo urumva n'ubu hari ikibazo c'umutekano, c'abo bantu bari mu gatumba. Kandi baramutsana n'abakaze mwese abanywanyi bacu mariko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwe ikaze mu makuru agezweko ariko aravurwa cane ijya n'inoga mu gihugu c'u Burundi, n'amakuru arabana n'umutekano, amakuru avurwa mu vya politike, inkuru zirabana n'ubutungane ndetse n'ibindi vyose babiriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, bimenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'amakuru abariko arava mu masoko yacu. Muri kano kanya duhejeje kuronka inkuru y'umubabaro ku gitero gikomeye cane cagabwe kwa Koloneli Aroni Ndayishimiye. Uyo Aroni Ndayishimiye akaba azwi cane, ndetse amakuru dufise akavuga yuko uyo Aroni Ndayishimiye umuryango wiwe hoba harimwo abakomerekejwe n'amagrenade yatewe ku rugo rwiwe. Amakuru akanavuga yuko rero kuri ubu umutambukanyi wiwe yoba ahejeje kwitaba Imana inyuma y'amagrenade yatewe, ndetse n'abandi bakaba baremvye cane. Turaza kubigaruka ko turabe ukungene ivyo vyagenze, n'amakuru yose ariko aragaruka ko cane ijya nino, turaraba abagirizwa iryo bara ndetse tuze no kumviriza abari ngaho ivyo vyabereye, n'amakuru turibuze kugushikiriza kumwe n'ayandi yose ariko avurwa ijya nino mu gisata c'umutekano ndetse n'ivya politike, aho turibuze kugenda tuyakurikira ingingo imwe ukwayo. Nimba utarafyonda kuri sabone womanuka musi y'ino video ukarabanditse ijambo subscribe, nimba ukoresha icongereza ugafyonda ko, nawe ukoresha ururimi rw'igifaransa ukarabanditse ijambo sabone maze ugafyonda ko, kugira igihe cose dushize ko inkuru ube mu bambere bashikirwa nazo. N'amakuru tuba twatorejwe n'umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera ijya nino bakaturungikira na jewe nkatunganya nkayagushikiriza ido nido. Muri Mirango ya kabiri bateye grenade kwa Koloneli Aroni Ndayishimiye. Amakuru rero avuga yuko nyuma yo gutera izo grenade kwa Koloneli Aroni Ndayishimiye, kuri ubu umutambukanyi wiwe ahejeje kwitaba Imana. Nkuko rero amakuru adushikira vyerekana, avuga yuko Lieutenant Koloneli Aroni Ndayishimiye wa musoda yanyuruza umuseneri wo muri Mutimbuzi Eringo Mirakiza yarayabuze umugore wiwe, akaba rero yapfanye n'umukozi wabo. Amakuru avuga yuko bapfuye inyuma y'ibikomere batewe n'izo za grenade. Birababaje, ni inkuru mbi, ni inkuru idushikiye kano kanya, tukiriko turarondera ayandi kuvyoba vyinyegeje inyuma yabo bateye ayo magrenade. Amakuru rero tubandanya kubatohoreza uko tugenda tuyaronka. Koloneli rero Aroni Ndayishimiye kuba yagabwe ko ibitero, anazwi mu mabi atandukanye, yagirizwa no kuba ari umwe mu banyuruje Eringo Mirakiza. Ivyo vyoba bifitaniye isano, ese koko abo boba bateye iyo grenade boba barondera Aroni Ndayishimiye canke se hoba hari ikindi bariko bararondera? Abafundi mukomere nuri muri iriya akurikirane ahantu za Mugongomanga bariko baragira kweri, akurikirane ndaca tubwira Mugongomanga ari muri iriya hafi cabona hafi ya Mugongomanga, akurikirane aca tubwira powa ngono kuri Katoroze, ku mutwe wa Katoroze bariko barakurikirana abajeje umutekano ntibarahashika, bariko bariruka kuhashika barabe, gusa vyamaze kumenyekana ko grenade ngo baba hateye, gusa ntiharamenyekana ivyononekana vyari vyo. Alo, bahejeje kurasa abantu babiri, umwe tugiye tumwivakiwe, mugabo umwe yamaze kwitaba Imana, ariko ambulance tubariye ko ankuru dorute ibonye ngo abantu bicaye ku mutumba hejuru babayobewe wabaribo, ahantu ku mutumba uja ku mashure, abasirikare bari kw'ishuri bagiye hariya bahabereye insida, mugabo urumva n'ubu hari ikibazo c'umutekano, c'abo bantu bari ku gatumba. Sawa cyane, mukomere cyane banyakubahwa ntagoheka. Ego hanyuma mumbabarire kubera nkoresheje audio, mumbabarire. Ego n'akananasi bateye aha ruhande y'urusengero rwa Katolika, aha muri Sokariti, ruhande y'urusengero rwa Katolika, inyuma ku kabarabara k'ivu, inyuma ya 14. Je niho mpagaze muri uno mwanya, niho mpagaze. Akananasi bagateye ku mukoloneli w'umusoda, umukoloneli atwara abasirikare bari mu rukoko, nibo bagateye bagatera indani, kashoboye gukomeretsa
umudamu wiwe yariko arahiga Minani n'umukozi wiwe. Yego muri uno mwanya je niho ngiriye ngo rupangu rwabo bagateye. Yego ngirambire banyakubahwa. Iri mu gisata nyene ca politike, Jean Bosco Ndayikengurukiye arongoye umugambwe Kaze FDD aherutse guhunguka avuga ko yatahutse kubera ko abona ubutegetsi buhari uno munsi bwerekana mu majambo ko bwifuza ko ibintu bihinduka mu gihugu. Ni mu gihe Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB bakaba bari bahurikiye mu runani rumwe Alliance Nationale pour le rétablissement de la démocratie au Burundi, avuga ko mu runani bari bamaze kumenya ko Jean Bosco Ndayikengurukiye akorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Urugamba rero ngo rurabandanya, abarundi ngo ntibacike inkokora ahubwo bakenyereza igume kugira ngo ubutegetsi bubi buve mu gihugu. Inkuru na Dondo Diemba z'umutima. Amaze gushika mu gihugu ahungutse, Jean Bosco Ndayikengurukiye arongoye umugambwe Kaze FDD aravuga ibintu bituma abantu bahunga. Kubwiwe kuba ahungutse nuko ubutegetsi buriko bwerekana mu majambo ko bwipfuza ko ibintu bihinduka mu gihugu. Tumutege amatwi. Igituma abantu bahunga no kubera cyane kenshi ubwoba kubera umutekano wabo, igihe ivyo bariko baravuga abategetsi batavyumva cyangwa batabyihanganira. Tuvuga rero kugira ngo ivyo bintu ntibizosubire, nuko haba hubahirizwa cyane uburenganzira bwa kirema muntu, bwidegemvyo mu kuvuga byo kumenyesha amakuru, ukugurura urubuga rwa politike kuri bose kugira abantu bose bumve yuko bahangana imbere y'amategeko kandi bisanzuye batagoswe. Ivyo neze kandi cyo cyatumye tunahunguka nuko tubona ubutegetsi buriko burabyicarira kandi ko no mu majambo biboneka yuko bwipfuza ko ikibazo gihera. Jeremy Minani wewe arongoye umugambwe RDB akaba yarahurikiye hamwe na Jean Bosco Ndayikengurukiye mu runani ANR, Alliance Nationale pour le rétablissement de la démocratie au Burundi, amenyesha ko abanywanyi b'ubwo runani bari bamaze kumenya ko Jean Bosco Ndayikengurukiye akorera ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Abarundi ngo ntibacike intege ngo nuko ari abanyepolitike bari ko batagufasha ubutegetsi bwa CNDD-FDD kubesha ko ibintu bimeze neza mu gihugu. Abasaba yabuna gukenyera zikaguma birukane ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ntihagire rero umurundi acika inkokora, ahubwo abarundi dukenyere zigume. Uko umwanya uhera tuguma tubona abanyepolitike b'ukuri n'abanyepolitike b'injavyi, tuguma tubona abanyepolitike bafise ishaka ryo guhangana n'irya leta mbi n'abakozi bijya leta canke abanyepolitike bansumirinda baba barondera ivyo bashira mu nda zabo. Ibi biduhicirwa tubandanye urugamba turiko kandi turushiremo inguvu. Bansumirinda bazotaha, mugabo burya butegetsi buzoguma bugwanywa n'abagabo b'ijambo abatazorohemuka bariho kandi ni benshi. Noneho uku kuntu ubu butegetsi nyene buza bugenda kugura abanyepolitike bamwe ngo bagende bafashe kubesha ko ibintu bigenda neza mu gihugu, biragaragaza neza ko ubwo butegetsi bwasambukiye indani, hasigaye ko butembagara. Nivyo muri rusange bashaka kuvuga abarundi bareme urugamba turiko kandi turarubandanya. Ibikumbi bitashe nibitahe, abansumirinda batashe nibatahe, mugabo abagwanya irya leta baracayigwanya kandi bazomwe bayigwanya gushika bayisenye. Uwo yari Jeremy Minani arongoye umugambwe RDB, ubu ngo akaba ari nawe arongoye urunani ANR. Dondo Diemba z'umutima nawe ndagukengurukiye. Inyuma y'akaruhuko gato tubandanye amakuru twabateguriye. Hewe radio haguruka, bamenyeshe bongere bamenyere kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahamba hose kwikangura atari kwikanga, agahaguruka rugaba atari kugambana, akabaza atakubabaza abamukuriye mu butegetsi bw'igihugu cy'uko bimeze mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu, ukabishakisha atagushamirana, ukabishyira ku mugaragaro atakurondera amaronko,
ubona ko gutinya igitsure canke kugenderamo kwaha k'umuntu n'umwe wabigize indahiro idahinduka mu kazi kawe ka misi yose. Reka ndabasaba atakubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi to twibagiye ugwaruka ubona kare bwo Burundi bwejo. Nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwa ibara riguye cyane guhengereza abaduhekura batwamura ibyo twabiriye akuya tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma. Nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu kanatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ivyo biremewe nta kosa. Akamere no kwankibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye navyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze. Radio haguruka, ewe radio haguruka, komera kumuheto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura utube hafi turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora aramabanga tubibangira ingata ibidashobora kuvugwa n'umuntu n'umwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragaro atagushidikanya maze turinde amaganya. Ewe radio haguruka uracara uwa mbere. Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye arongoye ibirindiro by'abasirikare bo mu Rukoko aragirizwa n'abanyagihugu bo ku mutumba na zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza katakindi ariko arabakorera kiretse kunyuruza abanyagihugu akabugaranira mu mazu no kubabuza kuja mu mirimo yabo. Akarorero batanga akaba ari abanyagihugu bafashwe kuri uwa kabiri bagera kuri 5 bo kuri uwo mutumba gushika uno munsi akaba atakayambu kabo bikavugwa ko bamwe muri abo bashobora kuba bariciwe mu Rukoko bagasaba abamukurira kumufatira ingingo mu gihe baba atari bo bamutuma. Inkuru na Janete Kamikazi. Nk'uko bivugwa n'ijisho ryacu riri muri zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza uwarongoye ibirindiro by'abasirikare bo mu Rukoko ari we Lieutenant Colonel Ndayishimiye Aroni ngo yaje gufata abo bantu afise imodoka agenderamwo yo mu bwoko bwa pick-up amaze gufata bamwe muri abo kuvuga bigeme bagera kuri 2 hamwe n'umugabo umwe ngo yaciye abambika ibitambara mu maso araheza abashira munsi y'intebe acara barenga na mwishamba rya Rukoko. Dukurikira uwo munyagihugu arabitwiganira byose ingene vyagenze amajwi yiwe tukaba twayahinduye kumva z'umutekano wiwe. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 21 ukwezi kw'icenda 2021 ku mutumba Buringa zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza umutamakazi benshi bazi ku izina rya Supesi yabakwibabara rya 5 muri Buringa yafashwe hamwe n'umuhungu wiwe benshi bahamagara bebe cyo kimwe n'abakobwa babiri hamwe n'umugabo umwe bari bahaje ari abashitsi bafatwa na Lieutenant Colonel Ndayishimiye Aron asanzwe atwara ibirindiro biri mu Rukoko. Amaze kubafata abasoda bamugendanira baciye barengera kuri uyu mutamakazi Space n'umuhungu wiwe bebe barakubita barashaya baca bafata b'abakobwa babiri be n'umugabo bari baje ari abashitsi bambikwa ibitambara mu maso baca bashirwa munsi y'intebe zicarako abasoda bamugendanira niko guca bafata ibarabara baja Igihanga kubera ko hari inshuti n'abagenzi cyo kimwe n'ababanyi ba Supesi barakurikiye imodoka ya Lieutenant Colonel Ndayishimiye iri mu bwoko bwa pick-up niho bagera ku ibarabara ry'icumi ica ikatira mu Rukoko igenda ku kirindiro caho bita kuri ferme ya Izabu ni kilometero 9 uvuye kwikaburimbo winjira mu Rukoko. Sanjuti ntivyabakundiye ko binjira mu Rukoko kuko aho kwiba kaburimbo ku gicumi haba hari abasirikare baciye baguma ngaho baca bahagarara kwiduga muri SFDA iyo hahera iminota 30 ya modoka iragaruka iza irimo Supesi n'umuhungu wiwe bebe nayo b'abakobwa babiri hamwe na wa mugabo ntibagarutse niho bakurikira iyo modoka iduga iry'icumi yinjira village ya 4 yinjira village ya 6 ica iserukira kujya ya 5 ya Gihanga yuko gucimanuka muri brigade ya Gihanga kubera ko umwana na nyina bari bakubiswe cyane kandi umutamakazi Space asanzwe ari ikimuga niho inshuti zasaba ko babajana kwa muganga kugira bavurwe ariko Lieutenant Colonel Ndayishimiye ntiyabakundiye mbere yaciye ategeka abasoda kwirukana abo bantu baje babakurikirana aba ushika ubu rero abakobwa babiri hamwe n'umugabo umwe
bari abashitsi kwa Sosezi ngaho iburinga bajanywe mu Rukoko bare umuntu yoba yarabuze uwiwe azi yuko yagiye gutembera ahantu kugeza ubu akaba ataraboneka akaba yari inkumi ni muri abo babiri bajanywe Ndayishimiye Aroni mu Rukoko. Abanyagihugu bamenyesha ko ivyo asigaye akora ngo biteye ubwoba cane bati nko kuri uwa gatatu hoho yiriwe arinjiza imbwa mu mihana y'abantu yongera batera ubwoba bagasaba ko uwo muntu bomubakuriraho kuko ngo ababangamiye. Twongere dukurikira uwo munyagihugu arabitubwira. Rero abanyagihugu saba yuko Ndayishimiye Aroni bamuhindura bakamukura kuko ibintu asigaye akora n'ibintu biteye ubwoba cyane. Uwo kuri uwa gatatu yahavuye azana imboga nizo zakora nizo zinjira mu nzu y'umuntu azija gusaka. Akamamaza ibintu asigaye akora birateye isoni mu by'ukuri kandi bateye n'ubwoba. Kumva hashobora gufata umunsi wose akirirwa yugaranye abantu mu gisagara atanu n'umwe ashobora kuja kurondera uko ashobora guhereza umuryango anamwariye mwakino gihe dusanzwe turi mu bukene budasanzwe. Abo banyagihugu ntibaciyumvira ko ivyo akora hari aho vyo babihuriye n'akazi ajejwe ahubwo babona ko ari urundi ruyeri yoba yaratoye go kumara abantu nkuko bibandanya bivugwa n'uwo munyagihugu nyene. Dushobora kwemera neza ko ukuntu yirwa ariko arafata abantu yaba azinze akirirwa atanu n'umwe asohotse ngo aje kurondera ivyo ashobora guhereza umuryango kandi abongo reka arondera abagwanyi ugiye kuraba neza n'ugurukoko rwuzuyemwo abasirikare biwe nyene wenyene atwara. Navuga nimba ari urwenge rero uruyeri yatoye bwo kuzaramara abantu yitwaza ngo reka arondera abagwanyi kandi agurukoka ari warucunze none abagwanyi boca hehe nabo bari karakora iki canke ni wabahinzira kugira ngo nkingene yiracake ishavu ku bantu. Ikindi mwomenya nuko uwo musirikare atari ryo ryambere avuzwe mu bubisha bene ubwo bwo guhohotera abantu kubanyuruza no kubagandagura. Ikibazo abatari bake bibaza nukubona atarashobora gufatirwa ingingo n'abamukurira bigatuma bibaza ko bishoboka ko ivyo akora yoba bitumwa n'abamurongoye. Arakoze na Janete Kamikazi. Mu gisata c'indero tubayagira ku myidogo irangwa mu bavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Kibonobono riri muri komine Giharo intara ya Rutana. Abo bavyeyi bagiriza umuyobozi w'iryo shure ndi mu rukundo Bede kunyuruza amafaranga yagenewe kubaka utuzu twa sugumwe tw'iryo shure be no kunyuruza amakaye yatanzwe nk'imfashanyo ku bavyeyi n'ishirahamwe UNICEF. Abo bavyeyi bagasaba ko uwo muyobozi yobogozwa mu mabanga yiwe kuko ngo sijambere akora amanyanga nkayo akongera akariha nayo mafaranga yatojeje abavyeyi ntaheze ngo yakoreshe ivyo yagenewe. Inkuru na mugenzi wacu King Blaze Iranzi. Ishure Kibonobono risanzwe riri muri komine Giharo intara ya Rutana. Umuyobozi w'iryo shure ndi mu rukundo Bede akaba yagirizwa n'abavyeyi barereye kuri iryo shure ubusuma bukabije bw'amafaranga yagenewe kubaka utuzu twa sugumwe tw'iryo shure. Nkuko bivugwa n'abavyeyi ngo utuzu twa sugumwe twarabomotse. Niho hakogwa inama y'abavyeyi ya bose. Abo bavyeyi bava bumvikanye ko botanga amafaranga yo kubaka utundi dushasha. Ngo baherutse batozwa amafaranga ariko gushika n'ubu utwo tuzu twa sugumwe tukaba tutarubakwa. Bakababazwa n'ukuntu amashuri yarinze afungura abana babo batagira aho biherera ndetse ngo n'abarezi b'iryo shure nyene bakaba badafise aho biherera. Ndi mu rukundo aragirizwa kandi kunyuruza amakaye yatanzwe nk'imfashanyo n'ishirahamwe UNICEF ku banyeshure b'iryo shure nyene, aho abanyeshure bayagenewe batayaronse bose ngo n'abayaronse bakaba bahawe ayadakwiye. Abavyeyi bakababazwa n'ukuntu uwo murezi yaciye afata amakaye akayagaburira abigisha b'iryo shure nk'ibikoresho bazokoresha mu gihe bisanzwe bizwi neza ko ibikoresho by'abigisha biva mu mafaranga ishure ritegekanya gukoresha. Ubu numwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure Kibonobono yashimye kuyaga na radio Haguruka tumutega amatwi ijwi ryiwe rikaba ryahinduwe kumvo zo kumukingira. Endo muvyeyi arereye kw'ishure ntoya ya Kibonobono. Turi mu mubaro ntangere kuko utuzu twa sugumwe twarabomote abana ntibagira aho bituma. Twaragize inama yo gutanga amafaranga yo kubaka utwo tuzu twa sugumwe ariko umudirekteur ico yakoze yagiye yimbisha ibinogo vyonyene gusa. Gushika amasaha rero abanyeshure ntibagira aho bituma ndetse n'abigisha gushika amasaha ntibagira aho bashobora kuja kwiherera. Ico urumva ko ari ikintu giteye umubabaro mwinshi cyane. Hanyuma ikigira kabiri n'amakaye yari yagenewe abana yari yatanzwe n'ishirahamwe UNICEF kugira ngo afashe abana. Ayo makaye yahawe igice kimwe c'abana abashe kuyaronka barayarose ariko hariho abana bamwe bamwe batayarose. Ariko ikibabaje cyane nuko twumvise yuko hari ariko ahabwa abigisha kandi dusanzwe tuzi yuko abigisha amakaye bakoresha asanzwe ava mu mafaranga leta ikoresha buri mwaka ku mashuri.
abo bavyeyi bagasaba ko abakurira uwo muyobozi mu vy'indero bohishikira bakamubaza iyo yashize ayo mafaranga ngo bikunda akabogozwa kuko atari rya mbere akura amanyanga nk'ayo. Dusubire tumwumvirize. Bivuze ko abakuru uwo muyobozi bohashika bakatubariza ico ayo mafaranga twatanze yakoze, bakanatubariza n'impamvu amakaye yatanzwe nk'imfashanyo akaba ariko ahabwa abigisha, kandi dusanzwe tuzi yuko amafaranga yagenewe ibikoresho vy'abigisha atangwa na leta, kuko si rya mbere akora amanyanga nk'ayo, bigaragara ko ari ubusuma rero ariko aragira, bibaye ngombwa abagozwe mu mabanga yiwe. Abumvise iyo myidogo y'abavyeyi bakavuga ko atagishasha bumvise kuko abo bayobozi b'amashure bashigwaho n'intwaro ya CNDD-FDD ikabarekerana bakigira uburo buteze aho bica bagakiza mu mashure. Kuri bo ngo vyose bitumwa n'iyo leta nyene kuko mu bisata vyose vy'igihugu irangwa n'akajagari, ngo bararushe sibo bazobona irabavuyeko. Uruganda rwacu twagerageje kurondera Nibizi Bernard arongoye ibiro vy'indero vya komine Giharo kugira agire ico ashikirije kuri iyo myidogo y'abavyeyi. Telefone yiwe yahamagara akabura uwitaba. Haravugwa ubukene budasanzwe bw'amazi meza mu ntara ya Cibitoke na cyane cyane muri komine Buganda, aho abanyagihugu baho bafise ubwoba ko bashobora kugwara indwara zifatiye ku isuku rike. Ubwoba bukaba ari bwinshi mu banyagihugu, aho bavuga ko hashobora gutikira inganda zihitanywe n'ikiza ca corona, ngo kuko kucirinda bisaba gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni. Basaba leta ya CNDD-FDD gushira mu ngiro ivyo yabemereye, harimo n'amazi meza bive mu majambo bije mu bikorwa. Byinshi kuri iyo nkuru turabibwirwa na mugenzi wacu Eric Kwizera. Ubukene budasanzwe bw'amazi meza buvugwa mu ntara Cibitoke na cyane cyane muri komine Buganda ngo maze amezi agera kuri 2 abanyagihugu bo muri iyo komine batagira amazi meza, bafise ubwoba ko bashobora guterwa n'indwara zifatiye ku isuku rike bigatuma haba ukwandura cane ikiza corona. Kubw'umwe mu banyagihugu yagize ati amabombo yose n'amasoko nta mazi arimwo araheze amezi hafi 2, aho avuga ko kugira baronke ayo mazi meza bafata urugendo rurerure cane. Tumaze gushika mu Cibitoke twaganiriye n'abanyagihugu baho batari bake bagaragaza akababaro bafise. Umwe muri bo atashimye ko ijwi ryiwe turicisha kuri mikoro zacu za radio Haguruka yagize ati duguruye twamugina kugira ngo turonke amazi meza dutegerezwa gufata ingendo ndende kugira ngo dushike ku masoko y'amazi canke tukagura amazi ku mabido y'amaritiro 200 ku mafaranga 500 y'amarundi kubakoresha amakinga bace baboneraho kudandaza amazi baje kuvoma ku birometero bishika 10 ndugaye twamugina. Abandi bavoma amazi y'inzuzi Nyamagana na Muhira zisuka mu ruzi Rusizi, ariko bakavuga ko babuze uko bagira ngo kayo mazi ari mabi cane, ngo ntayandi mahitanwa baba bafise ngo kuko amazi ari ubuzima. Umwe mu barongoye ishirahamwe Regideso mu ntara, ishirahamwe ryo nyene rijejwe gutanga amazi n'amatara, yemeza ko ico kibazo kizotorerwa umuti mu minsi iri imbere, aho yabanije avuga ko ikenera ry'ayo mazi rituruka kwiduga ry'umurindi wiyaguka ry'igisagara. Ngo mu kurindira ko amazi meza aboneka basaba abajejwe intwaro n'abajejwe amagara y'abantu guhimiriza abantu guteka amazi imbere yo kuyakoresha. Abanyagihugu bobo basaba abategetsi ba CNDD-FDD kureka gukinisha ubuzima bwabo ngo kuko amazi ari ubuzima, ngo nibareke kwama mu majambo bashira mu ngiro ivyo babemereye, harimo n'umugambi kubaha amazi meza. Impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda mu gihugu kibanyi ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo zirafise ingorane y'ibisakazo by'inzu zibamwo muri kino gihe imvura isa niyatasuye. Bamwe muri izo mpunzi bavuga ko amakuba barimwo bayatewe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuva mu mwaka wa 2015. Basaba ishirahamwe HCR kubaronsa amahera kugira ngo bagure ibisakazo kuko batinya ko inzu zabo zishobora kubagwako. Idoni Donalise Mukeshimana. Izo mpunzi z'abarundi bari mu gihugu kibanyi ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo mu ikambi ya Rusenda ahatumbereye mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bw'igihugu ca Kongo, bakabavuga ko ikibazo nyamukuru bafise nuko batinya ko ibisakazo by'utuzu twabo babamwo bishobora kubomoka umwanya n'umwanya ngo kuko dushaje. Bagasaba bashimitse ishirahamwe hasere ko ryo baronsa amahera kugira ngo bashireko ibindi bisakazo imvura itaraba nyinshi. Amakuru duhabwa ni
n'ijisho rya radiyo haguruka ngaho mu Rusenda ngo mu buraro bwinshi bw'iyo nkambi dusakajwe amahema kandi yatabaguritse mbere ngo ku buryo umwanya n'umwanya utwo tuzu dushobora kubagwako. Akandi karorero baduhaye muri iyo kambi ngo harangwa inzu zimwe zimwe zisakajwe ivyatsi, aho mbere hari umupfakazi azwi ku mazina ya Sabimana Marita wo muri zone ya mbere asaba ishirahamwe hasere ko ryomufasha akaronswa ahaba nk'abandi kuko abona ko yahebwe. Hakaba haheze amezi agera kuri 5 inzu yiwe isambuwe ikaba itasubiwemwo gushika uyu munsi, hamwe n'uwundi mufasoni azwi ku mazina ya Janete akaba nawe aba mu nzu y'ububiko, nawe asaba ishirahamwe hasere ko ryo murosa aho ahengeka umusaya. Nayo mwishirahamwe hasere bakaba bavuga ko iryo shirahamwe mpuzamakungu risigaye rifise ingorane mu kuronka abarishigikira mu buryo bw'amafaranga yo gusanura utuzu twasambutse muri iyo kambi ya Rusenda. Izo mpunzi z'abarundi bakaba baguye mu gahundwe bamaze kumva inyishu y'iryo shirahamwe hasere, bakabandanya bidogera leta ya CNDD-FDD mu kuvuga ko amakuba barimwo bayatewe n'iyo leta kuva mu mwaka w'2015.